N'akamaramaza ibihejeje kubera i Gitega ku murwa mukuru wa politike. Banywanyi bacu twarababwiye ko amakuru tuba dufise ari amakuru yo kwizera kandi ari amakuru muteba mukamenya ukuri, na cane cane ko ari amakuru amwamwe tubashikiriza imbere yuko bamwe ntibavyizere. Kuri ubu ngubu ibibereye i Gitega ni ibara ritarigera riba ngaha mu gihugu c'u Burundi. Bunyoni Ndayishimiye Varisito na Gervas Ndirakobuca ibara riraguye muri ntare rushatsi. Ndabaramukije abanywanyi bacu mukunda amakuru n'ibiganiro vyacu, mugakurikira ibiganiro tuba turiko turabashikiriza. Turazi ko mukunda ibiganiro vyacu kandi nimba utarafyonda kuri sabone ubanza ugafyondako kugira igihe cose turonse amakuru n'ibiganiro mwene nk'ibi ube mu bambere bashikirwa navyo. Amakuru yo kwizera ava i Gitega ku mugwa mukuru wa politike. Uno munsi hakoranye inama nshikiranganji. Iyo nama nshikiranganji yakoranye kuri uno wa gatatu ku kirimba citiriwe ntare rushatsi, yarirongowe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Ivyabereye muri iyo nama n'akamaramaza. Amasoko yacu yakurikiranye ivyabereye muri ntare rushatsi adushikirije inkuru ibabaje, inkuru y'agahoberabunwa, ndetse bijya vyose twama tubabwira vyatanguye kuja ahabona. Ushobora kuba utwumviriza uri ngaha mu Burundi, ndakengurutse cane nanaguha akaze muri ano makuru. Abatwumviriza muri mu bihugu vy'ababanyi namwebwe ndabahaye kaze. Turazi ko mukunda ibiganiro vyacu, nibagiye n'abari mu bihugu vyose vya Afurika ndetse no ku migabane y'amakungu ya kure. Twese mwese murazi ko tubashikiriza amakuru yizewe kandi y'amakuru ataba ariko aravugwa ahandi ahariho hose. Inyuma yaho mu ngingo 9 zizwe harimwo integuro y'itegeko ry'umukuru w'igihugu risubiramwo ingingo zimwe zimwe n'amategeko agenga inama nshikiranganji, integuro y'itegeko rikingira abanyamitahe hisunzwe amasezerano ari hagati y'u Burundi na Guinée Equatoriale, integuro y'itegeko kiringaniza gushasha igisata c'amazi n'isuku, hamwe n'urwandiko rugenga urudandazwa rw'ibigori mu gice ca mbere cirima. Ivyo ni bimwe mu vyavugiwe muri ino nama. Mu makuru dufise nuko hari ingingo yateje imari ukutumvikana ndetse n'umwuka mubi hagati y'abano bategetsi. Nari nabikubwiye ko nko mu ngingo 9 zariko zirigwa harimwo ino ngingo y'integuro y'itegeko ry'umukuru w'igihugu risubiramwo ingingo zimwe zimwe z'amategeko agenga inama nshikiranganji, ariko iryo tegeko ririmwo ibirabana n'irya ngingo twahora tubabwira ku kungene Perezida Ndayishimiye yoba agiye guhindura abagize leta yiwe, na cane cane abari mu bushikiranganji butandukanye bivurwa yuko aribo bamubangamiye ku ntwaro yiwe. Ivyabaye rero n'agahoberabunwa tugiye kubigaruka ko mwidonido. Ndakwibutse ko nimba utarafyonda kuri sabone ubanza ugafyonda ko kugira igihe cose turonse amakuru n'ibiganiro mwene nk'ibi ube mu bambere bashikirwa navyo. Reka rero inze tugaruka dutomora vyose idonido ibibereye kuri ntare rushatsi kano kanya uko turiko turabibashikiriza. Nkuko nari mpejeje kubibabwira rero mu mfunyapfunyo zano makuru, twarababwiye ko umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ariko arategura umugambi wo guhindura abari muri leta yiwe. Nawe ubwiwe yaravyivugiye yuko yabuze abamufasha mu bikorwa vyiwe. Bamwe rero batanguye kuvuga yuko Perezida Ndayishimiye ariko arategura igikorwa gihambaye co guhindura bamwe mu bashikiranganji bagize leta yiwe. Ivyo bikazokorwa bidatevye kandi abazahabwa ibibanza bishasha bikaba bizatungura abatari bake, kuko bivugwa yuko hari na bamwe mu bantu bava mu migambwe itavuga rumwe na CNDD-FDD bashobora kuronswa ibibanza muri iyo leta ya Ndayishimiye. Imvo nta yindi nuko hari ingingo zimwe umukuru w'igihugu wafata
bamwe mu bashikiranganji bakazanka canke se bagaca bamusaba yuko yivuguruza, kandi nk'umukuru w'igihugu ari umuntu afata ingingo, aho rero bivugwa yuko ngo hari ingingo zimwe zimwe Ndayishimiye Varisito afata banje kuziganiraho n'abandi bashikiranganji, gutyo rero akabitangaza mu nyuma bagaca bamusaba kwivuguruza kuri ivyo aba yamenyesheje. Kano kanya rero mu makuru dufise nuko ibintu Ndayishimiye ariko arategura bishobora kumuviramwo ikibazo gikomeye cane, kuko atariko ararabwa ryiza na bamwe mu bashikiranganji. Mu makuru ava i Gitega avuga ko muri iyo nama nshikiranganji yarirongowe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye habayeho uguterana amajambo ndetse no kutumvikana ku ngingo zimwe zimwe, bikavurwa yuko ngo Bunyoni muri iyo nama nshikiranganji atakajambo na kamwe yigeze ashikiriza, ndetse ngo yinumiye inama irakorana gushika iheze. Ivyo vyose rero bikaba vyabaye bigatangaza abatari bake, ndetse abantu bagatangura kubona ko ibintu vyoba vyafashe iyindi ntera. Amasoko yacu Igitega tubwira ko vyateje impari, ndetse abantu bamwe n'abandi batangura kubona ko uku kutarabana ryiza hagati ya Ndayishimiye na Bunyoni ari bijya vyama bivugwa ngo kukungene amajambo yose Ndayishimiye avuga Bunyoni wewe ayafata nkaho ataco avuze, ahubwo Bunyoni wiwe akikorera ivyo yateguye, kandi ngo akabikora atagishije inama umukuru w'igihugu. Ivyo bije inyuma yaho umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yemereye userukira Amerika muri ico gihugu ko leta yiwe izokora ibishoboka vyose kugira imigenderanire y'u Burundi na Amerika ikomeze kuba myiza. Bikaba vyabaye kwa kabiri Perezida Ndayishimiye yakiriye mu biro vyiwe i Bujumbura umupfasoni Melanie Higgins aheruka kugenwa mu mabanga yo guserukira Amerika mu Burundi. Ahejeje kwakirwa rero na Perezida Evariste Ndayishimiye, iyo ambasaderi Melanie Higgins akaba yarabwiye abamenyesha makuru bari ku kirimba ca Perezida mu buraruko bw'umugwa mukuru Bujumbura ngo yarazanye ikete rimugena mu mabanga mashasha yo guserukira Amerika mu Burundi, hamwe n'ubutumwa bwa Perezida Biden bwo kumwipfuriza umwaka mushasha mugenzi wiwe w'u Burundi. Akaba yaribukije ko mu myaka 50 ishize imigenderanire y'u Burundi na Amerika yakomeje kurangwa n'ubucuti ndetse no gufashanya. Nawe rero akaba yijeje gukomereza kuri uyo murindi ndetse no kuzogera ingendo nyinshi kugira ngo yirabire ko imfashanyo Amerika itanga ikora ico yagenewe. Niko rero kugaruka ku bisata vy'ingenzi igihugu ciwe kizoshigikira kurusha mu yindi myaka iri imbere, hatibagiye imigambi yashizwe imbere na Perezida Ndayishimiye Varisito Bataziraneva, birimwo gukomeza intwaro ibereye igisata c'uburimyi n'ubworozi, ukugwanya ubushomeri mu gwaruka, ukuziganiriza akazoza abakuguruke, hamwe n'ibikorwa vy'inywanisha abarundi. Umupfasoni rero Higgins akaba yinginza abategetsi b'u Burundi kwiyunga n'amakungu. Ambasaderi musha wa Amerika mu Burundi akaba yavuze ko igihugu ciwe kibona intambwe u Burundi buriko buratera ku rubuga mpuzamakungu, kandi ko ngo hateye intege utwigoro tw'u Burundi mu kwiyunga n'abaterankunga n'amashirahamwe mpuzamakungu, harimo ikigega c'isi kijejwe ubutunzi hamwe n'ubumwe bwa Buraya. Akaba yaranavuze ko ukwemera gukorera hamwe n'abandi mu mwumvikano ndetse n'amakungu, hamwe no kwiyemeza kubahiriza amahame Amerika isangiye n'u Burundi ari intambwe ikomeye mu bijanye no kunagura ugufashanya.
akaba yaranagarutse kandi ku kintu igihugu ciwe cishimira cane iruhande y'ibindi bikorwa bifatwa mu mugongo na leta ya Amerika ibicishije mu gisata cayo kijejwe iterambere kw'isi USAID, ugutoza rero igisirikare c'u Burundi n'ibindi. Yagize ati rwose ntitwokwibagira kuvuga utwigoro rusangi tw'igisirikare ca Amerika hamwe na FDNB igisoda c'u Burundi mu ntumbero yo gushiraho igisirikare cubahiriza umwuga kandi ciyubashe gisanzwe gikingiye umutekano no kubaho neza kw'abanyagihugu. Tuzokomeza gushira inguvu mu runganwe rushasha n'indongozi zo muri kazoza zizorongora imigenderanire yamaho ngo kandi yambaye y'ibihugu vyacu. Umukuru w'igihugu c'u Burundi akaba yemereye uwamutumweko ko nawe ataco atazokora kugira imigenderanire y'u Burundi na Amerika irusheho kuba myiza, nk'uko Eveline Butoyi umuvugizi mushasha wa perezida w'u Burundi yabisiguriye amenyesha amakuru inyuma y'umubonano. Buri mwaka rero leta ya Amerika ikaba y'igisirikare c'u Burundi miliyoni 80 y'amadolari y'Amerika, ikongera igashigikira iyindi migambi itandukanye mu bisata vyo gutabarana nk'uko amakuru tuba twatoje avyerekana. Ngayo rero amwe mu makuru yavugwaga cane ingene no ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ndakengurutse kuri wewe wabanye natwe wipfuza kurajonka amakuru n'ibiganiro mwene nk'ibi biriko biravurwa fyonda kuri sabone igihe cose dushize ku inkuru ube mu bambere bashikirwa nayo. Ibihe vyiza nivyo ndabipfurije.